Turongeye turabasuhuje abakurikiye Kwizera TV Show. Tugiye kubagezaho icyegeranyo cy'abakinnyi bahembwa agatubutse ku mugabane w'i Burayi. Uraza gutungurwa nusangamo amazina amwe n'amwe cyangwa se bamwe utatekerezaga yuko barimo. Ku mwanya wa 10 turasanga abakinnyi batatu: Jan Oblak, Atletico Madrid, kapiteni kabuhariwe, $1,430,000 ku kwezi. Iker Gundogan, Barcelona, $1,430,000 ku kwezi. Jude Bellingham, Real Madrid kabuhariwe, $1,430,000 ku kwezi. Kabuhariwe Rafael Varane ari ku mwanya wa 9, $1,480,000 bro ku kwezi. Manchester United akina mu mutima w'ubwugarizi. Ku mwanya wa 8, Casemiro, $1,520,000 ku kwezi. Akinira Manchester United, anganya n'umukinnyi wa Liverpool kabuhariwe Mohamed Salah. Akina yataka cyangwa anyura ku ruhande. Umunyamisiri ahembwa $1,520,000. Ku mwanya wa 6, Robert Lewandowski, umukinnyi ukinira Barcelona wavuye muri Bayern Munich, ahembwa $1,600,000 bro y'amapaundi ku cyumweru, ku kwezi. Ni kabuhariwe. Tujya ku mwanya wa 5, turabibutsa gukora subscribe kuri Kwizera TV Show. Ni ingenzi gukora subscribe, ni ubuntu gukora subscribe, ntacyo bitwaye. Ni inkunga ikomeye, gusharinga ni inkunga ikomeye, no gukakanda no kukazogera. Ku mwanya wa 5, akinira Real Madrid, David Alaba, akina kuri 3, agakina mu mutima wa defense, ahembwa $1,610,000 ku kwezi. Ku mwanya wa 4, Erling Haaland, ahembwa $1,630,000 akinira Manchester City, akina yataka. Ku mwanya wa 3 turasanga Kevin De Bruyne, umukinnyi ukinira Manchester City, ahembwa $1,730,000 ku kwezi, akina hagati mu kibuga. Ku mwanya wa 2 uratekereza ko hari onde? Harry Kane kabuhariwe, umwongereza w'imyaka 30, ahembwa $1,800,000 ku kwezi, akinira Bayern Munich, yavuye muri Tottenham mu mwaka ushize. N'umwataka akinira Ubwongereza. Muhaguruke mukomera amashyi Kylian Mbappe, umukinnyi wa mbere ku isi winjiza amafaranga menshi. Kylian Mbappe yinjiza $5,150,000 akubye inshuro 3 Harry Kane. Ku myaka ye 25, ku mwaka yinjiza $61,800,000. Uyu akaba na Real irimo iramushaka muri uyu mwaka, irimo iramushakisha cyane hasi hejuru. Mwakoze cyane, mukomeze mukurikire Kwizera TV Show.